Shalom shalom bakunzi ba Knight TV, reka mbaramutsa muri Imana ndiza ko muguwe neza cyane mwami wa Yesu Kristo. Ndabaye ikaze mu kiganiro Imana niyo buhungiro, mushikirizwa nanje Pastor Ciza, mukurikirana hano kuri Knight TV iminsi yose ere kuwa mbere isaha imwe y'igitondo. Hamwe n'ivyo enezeyo cyane Imana yingiye kuduha akajyo keza kugira ngo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icibaro. Ndiza ko twagize inga nziza muri hose, ndiza ko Imana ishaka kubazigama maze kabazana ko ibidasanzwe. Ibyakoretse byo tubishimira Imana, ibitagaragara navyo musanzwe mubizi ko isa Imana itaragera no kuvuga ngo nta kiba, ariko ndizera yuko bidasanzwe bashika kubibona. Reka kugira ngo nibisigaye Imana izobikora. Hari indirimbo ivuga ngo ibyo yakoze ubwa mbere byo byari bikomeye, nibisigaye izogeranega yemwe izobikora. Urema kugiye kuraba ico Yesu yakoze nico cyari gihambaye, ugiye kuraba kwitanga yitanze ko musaraba kugira ngo azire ibyaha byacu, kugira ngo adukize aducungure. Muri make ibyo nibyo byari bikomeye cyane, bisigaye byose biroroshe cyane. Hamwe n'ibyo rero ndiza ko mwaheraheje iyinga neza, dutanga iyindi yinga nziza. Ndiza ko tuyitanguranye umunezero, pempoti bitagenze neza ugire kwihangana kandi ugire kwizera. Ndiza ko ino yinga nayo izoyibonamwo ibidasanzwe. Reka dusenge Imana kugira ngo tutangure kuganira kuri message y'uno munsi, aho tujye kubandanya yinga yose iko turaganira muri message nshasha. Reka dusenge Imana. Data mizina rya Yesu, turagushimiye kandi turagukengurukira umuvyeyi mwiza, turagushimiye ko yinga twatanguye twayirangije amahoro. Icyo cyawe kigarukeko kandi icyo cyamari cyawe nihe byose. Mwami w'abami ndarekrengu iri jambo tugiye kuganira ko iragera kuri bano bantu maze ribahindure, maze ribazane kwibiragwa. Ndasenze kandi nizera ko imitwari irahunga, ibibazo biratibuka, ingwara zirakira. Ibyo ndio byatunda byizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom inshuti zanje, nizare ko mwe mu Imana ari kumwe namwe kugira ngo abatahuze ijambo ry'Imana, kuko ubwenge bw'umuntu bushobora gutahura ijambo ry'Imana, ariko igihe uritahuje na mwe mu Imana biri ngombwa ko utahura byinshi bishoboka. Nizare ko ndigisha uraza gutahura kandi utahure ibirenge byo nigishije ku bwa mwe mu Imana ari muri wewe. Imana ihimbazo cyane. Dusubima gato turibuka ko mwingeze twariko tubaganira kuri message ivuga ngo uburongozi bw'Imana. Muri make haraho twavuye hari n'ahandi twageze, kandi nizera yuko iyo message hari intambwe yaguteje, hari intambwe ugeze ko bwa message uburongozi bw'Imana. Rero nagomba negeranye hanini byo twagiye tugana byose, hanyuma ngirano ndayihereje, hanyuma kugira ngo ejo dutangure iyindi message. Hari iyindi message rero dutangura ku munsi w'ejo. Ndagusaba ugire appetite cyane, ugire imbaraga cyane zo kumvira ijambo ry'Imana, kuko hari byinshi bikiri inyuma, hari byinshi byiza uzogenda wakira ko mwe mu Imana shikara kuganira nanje buri munsi, ko bwije ankomera ibyo ndi buganire namwe, ankomereka ibyo ndi buganire n'ishengero. Rero ntivyamara ibya bindi, niyo mpamvu ugomba kugira appetite cyane yo kumviriza ijambo ry'Imana. Imana ihimbazo cyane. Hamwe n'ivyo tubika ko turi message ivuga ngo uburongozi bw'Imana, aho twaganiye tubona neza ko igihe cyose uri kurangorwa n'Imana, iyo uje ahamari heza, nubwo uwomenga ntibimeze neza uri kurabandanya, ariko iyo biherera byama bimeze neza cyane. Imana ihimbazo cyane. Pempota bo gusuzura, pempota bato gutahura, uri kukorera Imana, uri murongozi bw'Imana. Hari igihe ndetse bakwita n'umusazi, hari igihe bakwita udakwije, igihe wahisemo kugendana n'Imana, igihe wahisemo kurongorwa n'Imana. Hari benshi batagutahura, hari benshi batakumva, ariko hitamwo nyene. Iyo wahisemo Imana, bandanya n'Imana, ibindi byose bishire ku ruhande. Imana ihimbazo cyane. Ndibuka igihe kimwe agakiza kamaze kunshikako, hari abantu batantahura, hari abanyita umuntu yapancitse, hari abanyita umuntu yatakaje ubwenge, hari abanyita umuntu adakwije, ariko wahisemo gukurikira Imana. Kurikira Imana nubwo batagutahura, bazogera igihe bagutahure, bazogera igihe bakumve, bazogera igihe batahure ibyo urimo. Rimenta kabaye urabona nakubwiye ngo agutandukana n'Imana no tandukana n'abandi bantu bose, no tumandekana n'abantu hakondekana n'Imana yanje. Pempota batokwemera, Imana izobemeza. Wewe komeza n'Imana, Imana ikwemere na izoza ikwemeza batakwemera. Rikosotoya rena ariko ndaganira namwe tubona neza ko ikintu bita uburongozi bw'Imana nico kintu cyambere gikenewe ku muntu, ko Imana ni yuno munsi kandi ni ibihe bizoza. Imana izi bino bihe turimo kandi izi bihe bizoza. Aho niko nsubiramo amajambo menshi twagiye tuganira muri no message, kandi niza ko agiye bafasha. Uno munsi ndagomba ndangiza no message ndababwira ngo umuntu wese wahisemo gukurikira Imana no kurongorwa n'Imana ntabwo uri ubuhombe, ariko ngo bamubwize ukuri
uzogenda uteruje imbere kandi uteruje imbere shaka pasute. Uno munsi nje kudeklara ku buzima bw'umuntu wese agize imisaza akurikira ino message, nze kujya kudeklara ko udashobora kuguma uko waruri uri kurangurwa n'Imana, ibyawe bidashobora kuguma uko byari biri kandi uzurongorwa n'Imana. Uno munsi hari ikintu nje kwatura ku buzima bwawe, kandi uno munsi uzozanira intahe, uzoshinga intahe kubw'uno munsi. Rikosotaya mesitaya niko naheraheza ino message, muriko murahinduka muva mu bwiza muja mu bundi. Niko naheraheza ino message, ibyabananiza biriko birabahunga, imitwaro irikiratibuka. Rekosotoya masitaya. Dusome ijambo ry'Imana. Uno munsi ngendeko dusome ijambo ry'Imana usangaga muri Zaburi igihe cya 27, dusome umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 14. Ndasoma mu izina rya Yesu. Hambwira ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Umurongo wa 14, ni witege uhoraho, rema mu mutima wawe uhumure, nuko ni witege uhoraho. Shakatabaya. Nsomye no umurongo wa 13 ndawusubiyemo, bavuze ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho mu isi y'abakiriho. Imana yimbaze cyane. Dawidi hanavuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera kugira neza kw'Imana kandi mu isi y'abakizene, mu isi y'abakiriho. Nawe ndugu yangu naje kubwira uno munsi ngo pempoti kugwanya, pempoti bazubona, pempoti ngorana ubona byirengagize, ariko wizere ngo hari ahantu Imana ikiranjana, hari ahantu ijambo ry'Imana riko rirandongorera. Imana nizera ntabwo imara amaza, Imana nizera ntabwo ikoze isoni. Nawayizigiye azoteterwa, nawayikoreye azikorera amaboko. Komeza uyinambeho. Uno munsi rero kubwira ngo uko Dawidi yavuze ngo mba narihebuye iyo ntizera kugirwa neza n'Imana mu isi y'abakiriho. Naje kubwira ngo uburongozi bw'Imana urimo nibyo wizera, iyo iri kurakujana reka ubwire ngo ugiye kuyonesha amaso, amaboko yawe abikoreko, amaguru yawe abikandagiremwo. Aho warize ugiye kuririmba, aho watunduye ugiye kunezerwa kubw'imbaraga z'Imana. Areke tabare mesitaya erimentaya. Niko nduva mu muhemu yanje ko umuntu ayikaranyumviriza agize imyaka myinshi, arujwe n'ingorane zitandukanye, arujwe n'ibibazo bitandukanye, ariko uno munsi naje kubwira ngo uba warihebuye iyo utiteka kugirwa neza n'Imana nzima mu isi y'abakiriho. Nayo birango kiri byizigiro kubera Imana yawe ntabwo isaza, ntabwo iva ku masezerano sagatama kugira ngo yibakire ibyo yagusezeraniye irabyibuka. Dawidi avuga ngo mba narihebuye, gisigura ngo hari amasezerano Dawidi yarafise, ariko aravuga ngo sinzigera nihebura kuko niteze ko Imana izongira neza kandi misi y'abakiriho babibonesha amaso, bambone maze batahure ko nkorera Imana. Nande ndatekana ngo babigaragare ko ari Imana usenga, bigaragare ko ari Imana ukorera, Imana sega amahanga ikora ikintu gishasha ku buzima bwawe, maze amashimwe azamuke. Rimataya abakuzi kwamira mu bitaro ibyo nabyase mizina cya Yesu akiya kugirwa neza. Abakuzi kubengura umuru wa hasi narekaye ngo ibyo bihagarare mizina cya Yesu. Areke tamanderere. Usome umurongo wa 14, Dawidi avuga ngo niwitege uhoraho, rema mu mutima wawe uhumure, nuko niwitege uhoraho. Imana ihimbaze cyane. Avuga ngo niwitege uhoraho, nuko nuhumure, nuko niwitege uhoraho. Nawe ndugu yangu naje kugira ngo nuhumure pempoti bazufise, nuhumure pempoti uruvuga urimo, nuhumure pempoti ingorane urimo, nuhumure ndugu yangu, nuhumure. Imana ize kugira neza, nuhumure. Hari Imana itabara, nuhumure. Hari umubyeyi azi kurera, hari umubyeyi azi guheka. Yavuze ijambo ryiwe ngo dore ndabahetse muzorinda musesa imvi, nibahetse muzogera mu zabukuru, nibahetse. Umwana guyango nakubwire ngo Imana yawe iri kumwe nawe, Imana yawe nizoguta, Imana nizoguhemukira. Niko narangiza ino message uburongozi bw'Imana. Imana ikirabizisa mu masezerano yanyu, Imana ikirabizisa mu munezero wanyu, Imana ikirabizisa mu magara meza yanyu, Imana ikirabizisa
ikirabinjiza muri mariage zanyu, Imana ikirabinjiza muzuza arepa posuta amafeza n'izahabu byose n'ibyuhoraho. Nanjye narekaye ngo agasuzuguro k'umwasi kakuveko mw'inosi y'abakiriho babibonesha amaso babiraba. Ndugu yangu ndatuye kandi nizera, akira imbaraga z'Imana, akira iterambere ry'Imana, akira amagara y'Imana, akira kuja imbere ry'Imana, akira agaciro k'Imana, akira umunezero w'Imana, akira itunga ry'Imana, akira amagara y'Imana, akira ukwera kw'Imana, akira ukugora kw'Imana. Aho ujanwa hose bimera neza mu izina rya Yesu. Hari imbaraga z'Imana zigufashe mbere, ujana aho ufashe mbere mu guhishura, mu kumenyekanisha ubumote bw'Imana. Ndabyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Dusenga Imana. Data, in the name of Jesus, nagushime kuri iyi message uburongozi bwawe. Narekaye ngo dayirangije, nareka ngo agomba gukora birabaye ku bantu bawe. Ripako sutaya aya majambo ni mpemu n'ubuzima. Umuntu wese ari karageraho, ari karamuhindura, ari karatera intambwe, ari karava mu bwiza aja mu bundi. Sapako zoro nareka ibitangaza dutumiza ibintu byacu ndabyizeye. Uyu munsi nawuheza agiye ni mwiza ko umuntu wese ari kararongorwa nawe mu byakora byose no mu byavuga mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwana cyane na hejo muri umugisha gose.